Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Amir Abdollahian yakiriye mugenzi we wa Afurika y'Epfo Naled Pendor bavuga ko ubwicanyi bukorerwa abanyapalestina muri iki gihe bugereranywa na apartheid. Abdollahian yaburiye Israel ko intambara ishobora kuba mbi cyane. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byatangaje ko Perezida Mohamed Bazoum wahirizwe ku butegetsi muri Niger we n'umuryango we bari mu gihugu kandi bameze neza, ni nyuma y'uko hari amakuru yavuga ko bashatse gutoroka bagahunga. I Lagos muri Nigeria harabera imurikagurisha ryitwa Doll of Return rifatwa nk'ikimenyetso ngarukamwaka, aho abanyafurika baba mu bihugu byo hanze bazwi nk'abadiaspora baba bibuka abo bakomokaho bajyanywe nk'abacakara. Perezida wa FIFA yitabiriye umuhango wo kwakira Burundi nk'igihugu cy'ijana kigiye gushyira umupira w'amaguru mu byo abana bashobora kwiga ku ishuri. Afurika y'Epfo yatsinze Ubwongereza ibitego 16-15 mu mukino wa rugby wabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Tom Curry ukinira ikipe y'Ubwongereza ararega mugenzi we Mbongeni Mbonambi wo muri Afurika y'Epfo kugira irondakoko.